Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV turabaramukije twongera tubaha ikaze uno munsi tukaba turi kumwe n'umutumire agomba atwigishe ibijanye na fiançailles mbega fiançailles niki itegurwa gute ikorwa gute ariko mbere yuko aduha izo nyigisho reka tumuhe umwanya abanze yidondore kaze. Shalom shalom ndabaramukije mu izina rya Yesu amazina yanje ni Blandine Kanyange ndubatse mfise abana babiri nibaza ko ivyo bikwiriye umwidondoro. Ego nkuko nari mpejeje kubivuga mbega fiançailles niki ikorwa gute? Okay ntarabivuga ko iyi topic ubundi bwo sinigera nkunda kuyigishako sinigera nkunda kuyivuga ko kubera ko ni topic nakuze numva nkiri umukobwa abantu bakayigisha mu buryo umengo hariho ama standard yo kubahirizwa ama etape akurikizwa ariko nagiye ndavyitegereza buke buke mu nyuma no mu kubaka kwanje nsanga fiançailles ntituyikora co kimwe ntimeze co kimwe kuri twese. Ayo n'amapona akunda choix du conjoint gestion du fiançailles izo points nkunda kuzikorako ariko ndagerageza kubisigura uko ndabitahura jewe kandi cane nisunze uko amajambo y'Imana ashobora kuba bivugako hama nizere ko ari biza gushobora gufasha. Duhere kuri ico kibazo mu mbaje ngo fiançailles niki novuga ko ari engagement novuga morale spirituelle hagati y'abantu babiri umugabo n'umugore. Bon nkoresheje umugabo n'umugore turashobora kuza kuvyitiranya no kuvuga umugabo n'umugore bubatse reka mvuge hagati y'umuhungu n'umukobwa nubwo mu kirundi bisa naho bigoye kuko umuhungu n'umukobwa hariho âge igomba kubahirizwa canke une certaine maturité isabwa kugira ngo abantu baje muri fiançailles kuko urugo s'urw'abana. Rero reka tufe gukoresha umuhungu n'umukobwa kugira dushobore kubatandukanya n'umugabo n'umugore bubatse. Ni engagement rero iba hagati y'abo bantu babiri iri morale spirituelle aho abantu bashobora kumvikana gutegura urubanza rwabo donc canke urugo rwabo mariage yabo. Hama kandi fiançailles si mariage si mariage ahubwo ni etape itegura mariage kugira ngo abantu bitegure bamenyane barabire hamwe ingene botegura urugo rwabo mariage yabo. Hama ndiko ndavuga ico fiançailles iri numva novuga icitari muri definition ngo dushobora kuyitahura neza. Fiançailles si test sexuel saho uja gupima yuko muri compatible sexuellement kuko hariho abantu benshi muri fiançailles bakora ibintu vya lisanse gukorwa mu rugo mugabo akabikorera muri fiançailles ngo ndiko ndaraba yuko tuvyumva kumwe sexuellement ndiko ndaraba yuko ashobora kuzovyara si test sexuel fiançailles icitari kindi novuga si mariage yo kugerageza. Abantu baragira fiançailles bakaca bagenda bakabana muri periode yabo ya fiançailles hama ugasanga babanye nk'umugore n'umugabo kandi bari muri fiançailles ntibari marié hama bakavuga ngo nitwabana umwaka wose tukabona ntibivamo tuzoca tuvana canke akavuga ngo reka duteste ko tuzoshobora kubana nk'umugore n'umugabo bakamara iyo periode yabo ya fiançailles bari marié d'essai donc mariage yo kugerageza. Fiançailles si mariage yo kugerageza ni periode yo gutegura mu mariage. Hama ikindi fiançailles itari si engagement éternel. Turafise ikibazo c'abantu bagize ama mariage mabi batiteguriye neza mu mitima yabo batiyumvamo neza kubera ko banse ngo kubriza fiançailles imaze igihe kirekire. Abantu bose barabizi ko dukundana tumara imyaka 2-3 muri fiançailles iwabo baranze iwacu baramuzi rero kubera ico wamaze kubona ko ama valeur samwe wamaze kubona ko umuntu bigoye ko muzobana mugabo ukaca ushindiriya mukagira mariage kubera ko wumva umengo kuba mwarabaye fiancé ni automatiquement mutegeza kugira mariage. Fiançailles zirashobora kuba brisé
ntiziri eternel. Rero iyo niyo definition numva notanga ya fiançailles. Murakoze. mbega ni ibiki biranga fiançailles? Ibintu bivuga biranga rero fiançailles numva umengo no kwifashisha ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Ibijanye na fiançailles numva umengo ni intumbero ya fiançailles. Kugira dusho kumenya ibiranga fiançailles, mbega fiançailles ifite izihe ntumbero. Rero numva umengo intumbero nyamukuru ya fiançailles ibikwiye kuturanga muri periode ya fiançailles no kwimenya kwanza wewe urinde. Iki kibazo ntidukunda kucibaza, turavuka tugakura tukaja mu ishure, abatinzi baje mu ishure, ukagira imyaka ugera muri adolescence, ugatanga ko n'umuntu w'umukobwa akuze canke umusore nyene akajwi katanguye guhinduka, ibintu bimwe ku mubiri ko birahinduka, ukaca ubona uti ni gihe cyo kondera umuntu tuvyumva kumwe dukundana, nta ntumbero y'ubuzima ufise, ntuzi uri kuraja n'uri kurava muga gusa imyaka ikakubwira ko hageze, ukagira umuntu mugendana, hanyuma ntiwiyizi personnellement uriwe, hama ukaca uvuga uti rero je ko kujya umuntu dukundana reka dutangura urugendo ariko ntiwiyizi. Hama rero ikibazo ucuhura naco muri fiançailles canke mu rugo utimenye ntushobora kumenya wo muri kumwe. Hari ibintu byinshi bizokugora kubera kutiyizi. Rero jewe murafata ko periode ya fiançailles nakaryo ko kwimenya. Nakaryo ko kwimenya cyane cyane kuri kuragendana n'umuntu mukundana ariko mwakuriye ahantu hatandukanye. Hari utuntu ashobora gukora ugasanga uti aka kantu kumbure jewe nisanze ntari ntagatolera. Ubutangiye kwidekuvra kwimenya, sinkunda umuntu ambwira nabi, sinkunda umuntu ambwirira hejuru bwa bundi. Numva rero bwa bundi jewe sinkunda umuntu ancereza muri programme. Nka jewe ntanze akarorero kuri jewe ubwanje, nagiye kwidekuvra muri periode ya fiançailles yuko ntari patiente kurindira umuntu. Igihe cyose twahana rendez-vous n'umufiancé wanje ko anutezwa kuja nkamutanga kuhashika, narabaye impatiente cyane. Ndamaza kwiki watevye n'ibiki agasanga namaze gushavura. Ariko canja gusanga wewe yantanze arandindira kandi bikamugwa neza, nkanamurindiriza isaha yose amasaha abiri, nkasanga guwe neza ntaco vyamutwe, nkacasiga nimba ni kwiki uwabishobora je bikananira. Mbona kwitahura uko ndi donc kumva byaramfashije kumenya nitwamara kubana ameze gute wowe wari patient jewe ndi impatient kuri ico kintu, mugabo nanje harahandi ndi patiente na wari impatient, bituma umuntu agenda aramenya uburyo ashaka kuzobana n'umuntu. Rero periode ya fiançailles ku bwanje no kwimenya, kumenya ama temperament yanje, ndi umuntu ameze gutya, ndakunda iki ndanka iki, donc jewe nduyo. Ica kabiri iyindi but yo muri fiançailles no kumenya uriya muntu mugiye kubakana. Kwimenya hari ikintu ntari mvuzemo, hariho kwimenya socialement meze gute, ndi umuntu abana n'abantu, ndi umuntu adakunda ibintu by'abantu benshi, sinzi kurabibona. Hariho ama couple uzumva ukundanye n'umuntu akaca kubwira ngo je ngo y'abagenzi bawe sinshaka, gabanya iryo rigara wa muri mu bantu benshi, sinkunda ko kumugoro ubutasha uca hanaha. Donc umuntu arafise ikibazo socialement ntakunda kwiyasocia n'abandi bantu. Rero nakaryo ko kumenya nduwo muntu, hama uwo tugiye kubana eske tumeze co kimwe canke turatandukanye. Hari aho usanga wewe utabikunda mugo mugiye kubana nawe ari wa muntu w'abantu bose, ama programme nk'igihumbi n'ijana, hama wowe ushaka ko mwama muri kumwe muri babiri, mwanapanga rendez-vous muzi guhura muri babiri, ukazonazanya abagenzi be nka batanu, ukacushishwa. Bisaba rero ko muri iyo periode ya fiançailles utwo tuntu no mwanya wo kutubona no kumenya ngo socialement meze gutya, hama spirituellement meze gute. Ndasenga cyane, ndi umuntu akunda ijambo ry'Imana cyane, ndi umuntu akunda kwama ama programme yo kuri eglise kenshi. Ukimenya hamukacura buti rero uyu tuko turajana muri runo rugendo rwo gutegura ubugeni ameze gute. Kubera ko hari igihe usanga usenga cyane mugabo muri kumwe naho bwati lundi wari kwishengero, mardi mercredi jeudi uri nyubako y'isengero canke uri iki, ugasanga ako kantu ntimugahurizako. Canke ugasanga wowe mu gusenga tu parles en langue, uravuga mu ndimi amasaha 3 na 5, nawe deja kugira ngo ashobore kumara iminota 5 ariko arasenga, ni equation. Rero mudashoboye kumenya na spirituellement tugwana izihe bataille, niziguruka nizo kugenda buke buke bimeze gute. Donc periode ya fiançailles wanje numva ko ari umwanya wo kwimenya jewe, n'umwanya kumenya tugiye kubakana ingene ameze. Hama ica gatatu novuga nico gutegura
mariage nawe nyine umvura mumenya hose spirituellement émotionnellement socialement ukuntu ameze hari usanga umuntu atera inkuru mu bantu undi ugasanga ntayatera donc mukiga kumenyana ugasanga umuntu ajokinga n'abantu bose hari umudamu nzi ni umuntu akunda kubwira abantu bose sheri niyo mvugo yiwe umuntu wese bahuye ni sheri bamwise ngo ni n'umusheri w'abasheri ndanamuramutse ndazi ko ashaka kuzabona kino kiganiro urumva uwo muntu rero mubanye utamenyereye iyo mvugo ko rya zina ryawe yari sanse kukwita wenyene agita abantu bose ushobora kuca utangura gufuha ni sheri w'abantu bose none je unyite sheri nanako mwite sheri bisaba rero kuca umenya uwo mwubakanye ukuntu ameze ica gatatu novuga kwimenya kumenya uwo mugiye kubakana ikindi no gutegura mariage période ya fiançailles ni période yo gutegura mariage sur le plan spirituel uburyo bw'impwemu kuko ingo zacu ni projet y'Imana urugo ni projet y'Imana imbere kuba iciyumviro cacu cabaye iciyumviro c'Imana ni nayo ya mbere yashizeho urugo rero kugira ngo dutegure mariage fisi ikibazo kenshi dutegura mariage le plan spirituel tutayiyumvirako kenshi twiyumvira impuzu quartier tuzobamo ubuzi tuzokora utuntu nk'utwo twama twishirako ibintu ariko ni gake dushira Imana au centre y'amaprojet yacu y'ingo rero ikibazo kica kibaho iyo tutiteguye mu buryo bw'impwemu kenshi turasekana mu mpwemu ifo ko twiyumvira mu buryo bw'impwemu tuzosengera he tuzosenga gute myanya yacu yo gusenga izobiyihe mbega nitwamara kubana tuzokora gute ivy'impwemu tuzokora ibikorwa vy'Imana gute izo plan iyo zitavuzwe ko mbere ziraba obstacle iyindi point on va yobaho mu gutegura mariage ni le plan émotionnel kumbure muri fiançailles mwabonanye wabonye ko ushavura vuba wabonye ko afise ukuntu asanzaza ibintu wamuhaye 100 mu minota 30 gutelefone yabimaze ugasanga yaguzamwe agakanzu ka 100,000 wowe wari utwara amafaranga azomarana indwi yose donc muri période ya fiançailles ni umwanya wo gutegurana mu utwo tuntu twose ukamenya uti iyo ashavuye aradepensa amahera menshi iyo ashavuye aramena ibintu iyo ashavuye amarindwi yose atamuntu avugisha aca yiyugarana canke aragira amakrize ya naye muri iyo période ya fiançailles ni kumenya ingene mujera ama emotion donc iyo ashavuye ca ndamumanaginga gutya donc iyo ashavuye ifo ko ndamubwira nukuri urakaza ishavu ifo ko turigabanya canke nukuri je narabonye ndaguha ufise amafaranga ucusesagura twige gusavinga buke buke donc ni phase yo kugerageza kwalinya uko umuntu wese ameze agahuza n'uwundi ikindi novuga nico nyene émotionnel financier nako ndavuga kujera neza uburyo ikindi ni familial très important mugabo ntitwigera tugiha umwanya munini kuko sigaye mbona ama mariage aba ukabona abavyeyi babonye umukazana canke umukwe wabo umunsi wo gusaba irembo kiriya kintu kirateye ubwoba cane kubera ko tuba twirengagije ko la famille ifise importance mu rugo rw'abantu babiri kubera ko nimba guciriyemo mbega ushatse kuvuga yuko mba ari umukobwa canke ari umusore ariko ararisha umukobwa akwiye kuca amutwara imbere y'abavyeyi normalement mwamaze kugira erega simpa ko mutwara werekana uti tugira twubakane urashobora kumutwara ari umugenzi kuko namwe nibaza ko mutaba muradesida ko muzobana ariko nigo rugendo muba murimo hama nibaza ko facteur ifasha kudesida ko umuntu mugomba kubana no kumubonera muri ensemble yiwe yose muri babiri gusa ntushobora kubona umuntu wese ariko na famille irafise impact kugira ngo udeside ko umuntu mushobora kubana canke mutabana bivanye na relation afitanye n'umuryango wiwe na relation nawe ufitanye n'umuryango wiwe hari igihe tuvyirengagiza mugabo birakenewe cane yuko ubona abavyeyi b'uwo muzokubakana ukaraba bakira gute abashitsi wabo baganiriza gute abantu bakwakiriye gute wewe ubakiriye gute muri wewe n'abantu umva muzoganira vyoroshe mbega iwabo barasenga vyoroshe ikibazo iyo kije bakijera gute iyo banezerewe bifata gute mbega n'abantu baramukanya cane kubera ko benshi baravyirengagiza bageze mu ngo bikagira impact
ugasanga ni famille iri uni cane mwamara kugira mariage ukazamva bakubwiye ati muhiri wawe rero kuva uko mugiye muronsa aho muba batoyi b'umugabo canke batoyi b'umugore batatu bazoza kuba iwanyu bakaca basanga uri wa muntu udakunze kubana n'abantu benshi ubikeneye tonkwa hama ugaca usanga ntimushoboye kubana neza kubera iki ntiwabamenye mbere umenye uko bameze umenye uko baganira umenye imvugo yabo umenye iyo bababaye ingene basa umenye iyo banezerewe ingene basa kubana rero umubano uragorana kandi iyo udashoboye kubana neza n'umuryango wo mwubakanye akenshi birazana kutabana neza hagati yanyu kubera ko baba barakuranye bafise un lien y'amaraso ibahuza kuca mudashobora kumvikana ego murafise lien y'umutima bahuje urukundo ni na vision muko muraja mugarafise nabo bakuranye abana bavukanye muvyeyi wiwe iyo ari conflit hagati yanyu rero mukamwoblija guhitamo biba bigoye cyane rero nibaza ko ico ki très important ko le lien familial tuyimenya mu gutegura imanza zacu ukitegura ukavuga uti muhiri wabo rero iyo bimeze gutya ndabijeruko iyo ngenze gutya baranjeruko baramaze kumenya imvugo yanje ngene meze biba vyiza iyo mumenye ukamenya uti nk'akarorero nkamenya ngo mabukwe arakunda igitenge iyo umuhaye igitenge aranezerwa uba warabimenye kare rero iyo ushaka kumunezereza umenya aho gukora ntuzana imvutano kandi uzi ko atazakunda rero biba vyiza kumenya utudete cyangwa ukamenya uti mabukwe azakundamutsa akunda inyama zitetse gutya kubera ko waramumenye avant bimenye ngene umwitegurira rero utwo tuntu twose turafasha kumenya utudetaye twa famille kumenya umugabo wanje agize muri famille abameze gute twifuza kubakana donc mu fiancé wanje muri famille wabo yitwara uku muri famille yiwacu jewe nitwara uku yaramaze kubibona ndi umwana akunzwe mu muryango canke ndi umwana banka mu muryango bega zobibamo gute kuko si iminsi yose dutwara abana tubakana n'abantu bakunzwe iwabo hari aho usanga umuntu washimye mugiye kubakana iwabo batamwiyumvamo eske nawe ugasanga uri wa muntu iwanyu mukundanye muri hafi na hafi mbega ico kintu waciteguriye kuzobaho uwo muryango wo mwubakanye mutari hafi na hafi byose bisaba ko umuntu avyitegurira muri iyo periode ya fiançailles iyindi point ya kane novuga nibaza ko yoba mu bintu ze mu biranga fiançailles no gusengera hamwe no kumenya umugambi w'Imana ku rugo rwanyu rero iyo abantu badasenga kenshi ntidusenga muri fiançailles mugavya yangara mu rugo twaca dushaka ngo Imana itubwire uko ibibona nutasenga muri fiançailles ngo Imana ikubwire ko atari we yakugeneye uzosengera mu rugo ikubwire ko atari we uzoca divorce cyo tugomba kwibaza rero ni vyiza ko twosenga avant muri fiançailles kuko ho turafise uburyo bwo kuyisenya kuruta muri mariage ndabizi ko baza kumbwira yuko mariage au divorce nibiki est-ce que tu duska turibaza est-ce que biri biblique ico ni kibazo kirekire cyo mu rugo ariko n'umutwe tuvuga fiançailles reka tuvuga ivya fiançailles vyo bavyiza musengeye hamwe mukiga ingene musenga ukiga kumva ingene asenga akiga kumva ingene usenga hama mukimenyereza kumva ijwi ry'Imana hakiri kare bigishoboka ko mushobora kubisenyura canke mushobora kubikomeza ego murakoze cyane ku nyigisho nziza muri ko muraduha mbega fiançailles isaba imyaka ingahe utegereza kuyijamo ufise imyaka ingahe ko tuhora tubona umwana wo muri secondaire ari muri 8e 9e ngo ujya n'umufiancé wanje ukabona nundi ahejeje université ngo ujya mukobwa tugomba tugire mariage ni fiancé wanje uwo bitandukanya gute kuri uwo mwana wo muri secondaire afise imyaka ikiri mike n'uyo wundi ahejeje université ariko aritegura kuja mu rugo mbega bisaba imyaka ingahe bisaba ko ubungana gute iki kibazo rero cyatumye nguma nanke iyi topic ubundi bwo imyaka yose jewe nibaza ko imyaka isabwa kugira abantu baje muri fiançailles nijye myaka twemerewe kubaka ingo leta irafise imyaka yashizeho yo kubaka umuntu akwije ijya myaka ubundi bwo aremerewe kuja muri fiançailles yakubaka urugo rwiwe ahubwo je mpora nibaza est-ce que hubaka imyaka canke hubaka maturité kubera ko nibaza ko harimo abantu bafise n'imyaka 40
50 bari mu ngo mugabo ari abana mu ngo zabo badafise le sens ya responsabilité badafise la maturité requise kugira ngo umuntu ashobore kubaka urugo ico numva umengo gihava kingora kwishura ko mugabo ico shaka kuvuga niki nico kintu waruvuze co ku banyeshure dufise ikibazo muri kino gihe abantu bise amazina abantu atarayabo baranticipe ibintu bari mu bibazo biri anticipe hari abantu babaye abamama bafise abana atango bagira kubera ko bumva umengo bagira bubakane nabo bantu kubera urukundo rwashushe hama bigahera umuntu yasanga atari prêt ugaca usanga ubaye mama utarabana umugore rero nibaza yuko mbega n'imyaka ingahe jewe je préfère retenir imyaka amategeko avuga yuko ari iyo myaka umuntu aba yemerewe kugira fiançailles imbere y'iyo myaka ntayo mvuga ko kuko sindayemera si mpaka ubura umunyeshure canke utari umunyeshure mugabo udafise ijya myaka leta yemera ko uri mature ku buryo ushobora gufata ama responsabilité yawe banumva hataragera ko uyumvira ibijanye na fiançailles hama ikindi kica gisigara jewe nca mbaza umuntu umwe wese yiyumvira est-ce que ndafise maturité inyemerera kubaka urugo kuko urugo ni responsabilité c'est pas un jeu urugo si umukino nukwibaza ndafise responsabilité muri jewe ikwiriye nimba ndi umuhungu ndafise responsabilité yo kuzofata umwana w'abandi nkamugira umugore wanje mu rugo nkazomumenyera byose mvuze kumumenyera byose abanaca batavuga ngo yaha ngo turi muri gihe ngo abagore ntakwiye kwicara abagabo bakora je veux bien abagore ne baranakora ndi mu bagore bakora mugabo le rôle y'umugabo no guprendre en charge sa famille hama nkaca nibaza nimba utari capable yo guprendre en charge ta famille ugiye muri fiançailles yo gukora iki umwana w'abandi umujanye ndabo banzu urabe jewe ndashoboye kwitunga fise ikibazo ko dusigaye dushaka gufata responsabilité yo gutunga abandi bantu natwe tutari capable yo kwitunga twebwe en soi turaba capable yo gushobora kwitunga mugatwe turishako charge yo gutunga abandi bantu rero nibaza yuko d'abord no kwibaza ndi capable je kuba responsable spirituellement physiquement moralement kuba umutwe w'urugo nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba nimba numva ndi prêt kuri ico kintu ubure ndashaka gutangura fiançailles rero je nibaza yuko fiançailles c'est pas question y'imyaka umuntu afise tant que hariho catégorie deja namaze gukuramo ntariko ndaharura abari munsi y'imyaka leta isaba abo sindiko ndabavugako jewe je considère ko abo leta yisabana n'abana nyene ubahirize tubarekeraho n'abana bumve ko ari abana na leta yabafashe nk'abana ntibemerera kubasezeranya rero nta mpamvu yuko tuja kubasezeranya leta itabemera kubasezeranya hama rero ndiko ndafatira ku myaka leta ivuga iyo myaka rero leta ivuga kuduga est-ce que turi responsable bikwiriye nimba jewe ndi umukobwa ndi responsable kuzoba umutima w'urugo kuzoba mama w'abari abana kuko ubaye umugore uba witegura no kuzoba umumama hama kaca wiyumvira uti est-ce que ndi prête kugucaringa kuzofata bari abana mfise mu nda kuzobasha hanze kubaha indero rukristo kubaha indero runtu kubaha ibisabwa byose kugira ngo ashobore gukura kugira ngo ujya mugabo wanje ndamuvana ndamushikana aha ndamusengere ngira iki byo byose est-ce que turi déjà prêt nimba turi prêt gufacinga kuri ico kintu turashobora gutangura fiançailles donc jewe ico mvuga fiançailles nige dukwije imyaka leta isaba amica kabiri nige twumva ko turi mature bikwiriye ku buryo dushobora kwifata en charge no gufata en charge undi muntu ego turabashimiye cyane mbega fiançailles ikorwa gute ikorwa ryari ikorwa hehe okay ikorwa gute ikorwa ryari ikorerwa hehe reka ndavyishure muri ico fiançailles ikorwa gute ryari nibaza ko ari ico mpejeje kwishura nimba wumva uri mature hama ukabuze ko imyaka uyemerewe hama ukabuze ko hariho umuntu uri kurabona uvuga uti uyu muntu ndiko ndaraba uburyo ameze ndiko ndaraba imyizerere yiwe n'iyanje turashobora gufatana urugendo iyo ni point ntaza gutebamo ariko numva umengo jewe nivuze nta gishinwa nzi nta n'inguvu zo kuciga nashizemo canke numva noshiramo kubyimvo kanaka peut-être
rero nkundanye n'umuntu avuga igishinwa gusa atazi ikirundi ntazi igishinwa imvugo yacu yogorana ko duhuza sinzi ko ndanamubwiye ko ndamukunda bikumva ko navuze ko ndamukunda canke we yabimbye sinzi ko no bimenya ko yabivuze mpora mvuga ngo biragoye ko abantu badasangiye langage bashobora kuvuga ko bariko baragira urugendo rwo kubana nkoresheje langage isanzwe twumva mugabo je voulais kuvuga langage spirituelle mudafise imvugo isa mu mpwemu biragoye ko mwumva ibintu bimwe ibiboneka mu isi garagara biva mu isi y'impwemu mu gihe mu isi y'impwemu tutari connecte biragoye ko mu isi garagara dushobora guconnecta sindavyinjiyemo cane mugani baza ko le message est passé rero ico nshaka kuvuga ni iki iyo umuntu yumva ko ivyo bintu byose biri alinye kumva ati jewe nabonye umuhungu canke umukobwa ndiko ndanuma ngo turahuje ivyiyumviro ndiko ndanuma ngo twojana mu rugendo twoba bagenzi kuko je muravuga ngo iwanje fiançailles uko ndayitahura avant d'être couple y'abantu bari mariés on doit d'abord être des amis tubanza kuba bagenzi hama tukazogera kuri iyo ntambuko yo kuba umugore n'umugabo mugamba numva umengo bwa mbere ubwenzi bube buhari bufashe kandi rero mba mvuga ngo intambuko yakagombye kuba iya mbere niyo donc twobikora ryari ni gihe numva ko jeune ami ndafise umugenzi tuvyumva kumwe mbona twumvikana ku bintu turafise imyaka ibitwemerera turi responsable ndazi yo ndiko ndaja ndazi yo ngira ntwara umwana w'abandi surtout ku bahungu ndi sensible kuri ico kintu ufise iyihe vision umugambi wawe nuwuhe muri 10 ans ziko ziraza wibona hehe udafise igicapo curi kuraja reka gutwara undi muntu nawe ubwawe nturatori yuja banza utori yuja hamutora uwo muhajana kuko ikibazo ca mbere kibabaje no kubwira umuntu ngo tujane hama akaca kubaza ngo tugiye uti ntahonzi we dupfe kugenda gusa en fait iyo ugize fiançailles udafise igicapo curi kuraja ububwiye umwana w'abandi ngo tugende muga ntituzi yo tugiye dupfe kugenda gusa hariho ntitwamenye aya makuru mbere muga numva umengo no musi no bibwira abana b'abakobwa yego hama ni gute bikogwa numva umengo no kwisunga uko bibiri bivuga bibiri ikintu ca mbere dusaba muri fiançailles ni pureté canke kuba abantu bejejwe sinze nkoresha iyo terme pureté muri ntuzeye no kwitiza akarorero ka Maria yavyaye Yesu yari pure yarakundanye na Yosefu kandi yari pure igihe Yosefu yikeka ko Maria takiri pure yumvise ko afise inda ya planifié yiyumvire kumubengera mu mpisho kuko yarumva umengo Maria yanciye inyuma yakoze ibi ntakiri pure ariko gushika mu marayika w'Imana amubwiye ati ntumubenge iryanda ntiyayitwaye muri ubwo buryo wibaza hama Yosefu ashobora kubandanya urugendo na Maria kubera ko yazigamye sa pureté rero ni ikintu ca mbere kiba gikenewe muri fiançailles no kuba pure turashobora no kubibona mu Bitesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 3 gushika kwa 5 sinzi ko no hasoma baravuga ngo ico Imana igomba nukwezwa kwanyu no kwirinda ubushurashuzi kugira ngo umuntu wese muri mwebwe amenye kuganziriza umubiri wiwe mu kwezwa no mu kuwubaha umubiri wawe avant tout mu kwezwa no mu kuwubaha atari mu buryo bwo kwangaza umutima mu vyifuzo nk'uko abanyamahanga batazi Imana bagira en fait teza guprotéger pureté yacu avant mariage nukuri ico kintu no munsi ntikikigezweho ndabivugisha ukuri ico kintu ntikikigezweho abantu bashefata ko kitakigezweho kumva ngo uri kurizigama ngo gushika umunsi wa mariage abantu bashumva bitagezweho ariko niyo sens ya fiançailles si gihe co gutakaza pureté yacu motife ngo uyu muntu tuzokubakana sinzi kuvyibuka ko twabivuze mu ntango yuko si fiançailles ntiri éternelle irashobora kuba brisée mu gihe wabonye ko umuntu mugiye kubakana hari ibintu mudahurizako ari ma valeur ari clé kuri wewe mbega nkwibariza no munsi nimba ufashe decision kuvuga ngo ndatakaza pureté yanje kuri uyu muntu kora ko azoba umugabo wanje hama iyo fiançailles ikaba brisée mu majambo make uri umugore w'abagabo bangahe nimba uwo muzoza murahura wese ukora ko ari
un mari prétendant canke une épouse prétendante uri kuriyumvira hama mukaca mukora izo rapport sexuel avant mariage hama ukaca usanga siwe muri oblige kubriza iyo fiançailles ukaca ufatana n'uwundi nuko à la fin tuzokwita umufiancé canke maraya. Mumbabare kuba direct mugabo niko Bibiri bivuga. Période ya fiançailles si période ya impurité ni période yo kuguma muri pureté hama abantu barigana bamenyana baplanifia kuzoshobora kubana. Rero période ya fiançailles ni période yo kwirinda kwizigama. Ndabizi ubu ntibigihari cane ariko sinibaza ko tuje kudefinisa fiançailles kubihari ariko turi censé kudefinisa fiançailles uko Bibiri ivuga hama tutabikora uko biri tukamenya ko turi muri en dehors ya cercle Imana yavuze ko mariage igomba kubamo tukaba abakristo bari honnête tugasaba Imana imbabazi ko turagendera mu nzira y'ukuri. Rero ni période ya pureté ikorwa gute nukuba mu kwezwa. Ica kabiri ni engagement. Ni engagement nakivuze kare mariage si jeu, préparation ya mariage si jeu, so kuvuga ngo ukara gakobwa ngo gafise inzobe usindakundana n'umuntu afise inzobe ngo reka ngerageze. Période ya fiançailles ni période ya engagement. Tuba turi engagé avec du sérieux kugira ngo umuntu ahitemo uwo bazokubakana selon ama projet y'Imana kuri. Harige tuvuga ngo selon mes goûts mugaba amagu yacu afatanye n'ico Imana yatugize co turi biremwa byayo. Rero no kuvuga ngo amagu yanje Imana irayazi amagu yiwe Imana irayazi. Rero akansha amashwa yacu ntaririye ku magu yacu ahubwo aririye ku mashwa y'Imana ku buzima bwacu. Rero ni période ya engagement. Numva nosoma muri Psaume Izaburi 127 umurongo wa mbere haravuga ngo uhoraho iyo atari we yubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Nukuvuga ngo uhoraho iyo atari wazigama igisagara umuteramyi ababera amaso ubusa. Ubwo rugo tuko turashaka kubaka iyo projet ya fiançailles dufise Imana atari yo iri base muri ivyo bintu uhoraho nimba atari wari karavyubaka tuko tukorera ubusa turi mu busa. Birasaba rero yuko dushiraho urufatiro rw'Imana ikaba engagement iri sérieuse hama tuzi neza yuko tuko tuja hehe turi sérieux mu byo turimo. Uyu mwana w'abakobwa ndiko ndarondera sindiko ndamukinisha sindiko ndatendeka umwe babiri batatu bane batanu haro ku mu gitondo haro ku mugoroba haro mu ntari haro muri ntari riya oya biba biri sérieux. C'est vrai umwanya wa fiançailles si umwanya wa mariage kuvuga ngo uri engagé n'umuntu umwe ngo mwarabanye oya ariko si umwanya wo kwanaliza abantu 15 carimwe. Ni umwanya wo kufata engagement n'umuntu mukajana mugasengana mukaraba imiryango yanyu mukiraba mukavuga uti nukuri twasanze iki kintu kizodutandukanya ntitwoshobora kubana kubera iki mugatandukana ugasubira kurabundi muri bwumvikane. Mugabo so kuvuga ngo uyu unye n'uwumpa amafaranga uyu unye côté finance tuko turazipanga neza uyu na côté spirituel tumeze neza uyu no duhura dusenga uyu nawe tugahura tuvuga turondera ivy'amahera uyu nawe mu muryango iwe vraiment mba niyumva ndi muhira uyu nawe oya so kuronderera ayo ma point yose mu bantu batanu batandukanye ahubwo no kuyarondera mu muntu umwe. Donc ni engagement iri sérieux hama tukarabira hamwe ico iri ahandi novuga ni muri Ecclésiaste 5:4-5 niho hanatwereka ukuntu tugomba kandi kuba abantu bari sérieux mu engagement yacu. Rero période ya fiançailles tureke kuyineglige nkuko dusanzwe tuyineglige tuyiha agaciro. Iyindi point novugwa y'ukuntu ikogwa point ya gatatu no gusenga no gusaba uburongozi bw'Imana muri shwa yacu tukabw'Imana ngo ndongora. C'est vrai uyu muntu turavyumva co kimwe c'est vrai uyu muntu turumvikana ariko turakeneye ko turongora tubijemo gute tuko twiyumvira ko mu mwaka uza twobikora gutya Mana tubijemo gute uri kumwe natwe uragishigikiye ico kintu Imana ituganirize. Ijambo ry'Imana avuga mu itanguro ngo ku masaha ku mugoroba ngo Imana yagendagenda mu itongo rya Edeni ngo ikaganiriza Adamu na Eva. Ni rituel y'Imana kuba mu rugo kuganira na le couple ni rituel y'Imana.
yabitanguye kuva mu itanguriro, yaragendera Adamu na Eva ku kagoroba ngo bagaterama bakaganira. Rero ni vyiza ko abantu bako barifuza kubakana bagira umwanya wo gusenga bakabwira Imana ngo tuganirize, ngo tubwire urashaka dukora iki, tubijemo gute. Sinibaza ko Imana yagendera Adamu na Eva ku mugoroba kugira ngo ibarabe gusa icigenda, baraganira ikababwira ivyiyumviro ibiyumvirako, ikababwira ama projet ifise gukora mw'isi, kuko Imana ntizova mu ijuru kuza kurealiza ama projet yayo mw'isi, turi bikoresho vyayo mw'isi. Rero yaza ku mugoroba ikaganiza Adamu na Eva ikababwira imigambi ifise kwishikwa mw'isi, yaganiriza Adamu na Eva muri ako kanya ko kuganirana. Rero ni vyiza ko abafiancé bifuza kuzobana bimenyereza bataranubakana kuganira n'Imana, kumva ijwi ry'Imana, kumva Imana ibagendera, akamenya ngo iyi Imana ivuze iyo twumvise iki ni Imana ibivuganye natwe. Rero ni vyiza kubimenyera. Turabona mu Migani igice ca 3 kuva ku murongo wa 5 ushika ku wa 6 murashobora kuza kuhasoma. Ikindi kintu kiri très important muri iyi periode ya fiançailles ko igomba gukorwa, kuronka umugisha canke umuhezagiro w'abavyeyi baba b'umubiri baba nabimwemo, kirakenewe cane muri periode ya fiançailles. Akenshi turaza kwempoza abavyeyi bacu b'umubiri nabimwemo guhezagira ibintu twamaze guheza, kubabwira ngo valida, ariko biroroshe ko baguha umugisha mu gihe bakubonanye imbuto zituma baguhezagira. Rero muri periode ya fiançailles jambo ry'Imana avuga mu Banyefeso igice ca 6 kuva ku murongo wa 1 ushika ku wa 2 yuko dukwiye konora nos parents, abana bubahe abavyeyi babo, honorer les parents. No kuvuga ngo rero konora abavyeyi harimo yuko igihe abavyeyi bagize amahirwe yo kumenya umufiancé wawe imbere ya mariage, iciza kirimo nuko bamenya uguca bugufi kwiwe, nuko bamenya imvugo yiwe, nuko bagenda kujya mugenda muratebana namwe mumenyana, niko n'abavyeyi babamenye, nuko n'abana bamenya abavyeyi, akamenya ati iyo mbabaye gutya mabukwe ni washaka kumfasha kino kintu, mama ni washaka kumfasha iki, data bukwe ni wahora mfasha hano, muramwanje ni wahora mfasha, muramukazi wanje ni wahora mfasha iki. Hama kwa kumenyana hagera igihe muvuga ngo mugira muje kubana abavyeyi bakabaha umugisha kubera ko baramaze kubakunda nk'abana babo mwese. Igihe rero muri fiançailles ni vyiza yuko n'abavyeyi b'imwemu babimenya, abungere banyu b'amashengero bakabimenya. Muri ico gihe baramenya kubakurikirana mu buryo bw'imwemu, baramenya kubasengera muri ico gihe ko muragenda muri urwo rugendo, baramenya kubagira inama, baramenya kubarinda vya bibanza vyinyegeje bishobora kubakwegera mu ngeso zitari nziza. Bababone muzananye kwishengero bakamenya ati bari abantu bakundana bako baravyitwaramo neza canke nabi, bakabahanura. Nico ciza cuko abavyeyi babimenya. Ico gere mwabwe muti mwishengero muti tugira twuba kugwacu twasanze dukwe kubana, bakabaha umugisha kuko barabakurikiranye mu rugendo rwanyu gose, barabobonye ko mwabaye abizigirwa. Ico gere nico gihe umugisha wabo uza uri honnête sincère. Ni vyiza rero yuko tumenya ko muri periode ya fiançailles nico gihe cyo kurondera umugisha w'abavyeyi baba aba mubiri canke abimwemo. Murakoze cyane. Mbega fiançailles yo marige kingana gute? Ico kibazo naco nyene simurankunda kucishura kuko les fiançailles ntiziri uniforme, kandi zitandukana bivanye n'uburyo bw'abantu canke na objectif bihaye. Nico bituma je ndakunda ko muri fiançailles abantu bamenya ikiringo fiançailles bigomba kumera. Hariho abantu baba badakunda fiançailles zirezire, ugasanga baravyumvikana bavuga ati twendukene fiançailles zirezire mu kwezi kumwe amezi 2 tuzoba tugize ubugeni. Mugihe mubihuriza ko mukamona ko muri iyo periode izo etape zose mwazikoze, wimenye wamumenye, mumwe mu mwasengeraniye mwamenye icimana bivuga ko imiryango irabashigikiye, ishengero rirabashigikiye, muvye wanyu w'impwema arabashigikiye, muravyumva co kimwe, murumva ko ari projet y'Imana, muri bien, muri panze ko mugiye kubaka. Kubwanje amezi 2 nta kibazo afise. Hakabaho nundi nabandi bavuga ati jewe vraiment twiha umwanya wo kumenyana, kandi nibaza ko osibiriliye n'ingene muzinanye. Hariho abantu bahitamo kubana kubera ko barakuranye, twarabana tukiri abana, hama turaziranye kuva mu bwana bwacu, naramukunze ukuntu yitwara kuva na kera, uyu muntu bivanye naho twajanye ubure turifuza kuba fiancé. Abo bantu barazinanye kuva kera ku buryo fiançailles yabo imaze umwanya muto,
ifise bagage ndende iyorohereza siho bakimenyana barazinanye kuva cane imiryango irazinanye kumbure barabanye kumbure bariganye kuva muri primaire barigana secondaire barigana université barahezanya amashure barazinanye cane abo bantu kenshi usanga kenshi batagira fiançailles ndende kuba basanzwe bazinanye mugabo akabona ndavuga ati jewe sinigeze ndakumenya ntituzinanye twiha umwanya ukwiriye wo kumenyana twigane imico ingeso zacu bakiha umwanya muremure hari n'abandi bakunda naho baba bazinanye nk'akarorero jewe n'umutware wanje twari tuzinanye cyane twarakuranye twarabanye imyaka myinshi cyane tuzinanye turi abana batoya mugabo nawe peshe twakoze fiançailles ndende cyane twakoze fiançailles y'imyaka 7 no kuvuga ngo rero bivana na principe abantu bose baba bafise numva umengo ndamuzi na waranzi c'est vrai muga tuzinanye mu yindi angle nitwari bwigere twamvisaje ko tuzobana twari tuzinanye nk'ababanyi nyene bite nisabanye muga ntitwigeze twiyumvira ko dushobora kubana ntitwigeze twiyumvira ko twokundana umunsi umwe rero kubera ko hajemo ikintu tutari twiyumvira kubanza kumenyana muri ubwo buryo niyo yari principe yacu kwiha umwanya ukwiriye ariko hari n'abandi batayikunda iyo principe bakunda y'imyaka mike donc je numva umengo nta sinoza ngango mvuge ngo fiançailles nziza ni y'umwaka ni y'imyaka 2 hari abakubwira ngo si vyiza kwiba ndende cane kubera ko muja muri tentation donc hagati y'abantu bakundana murashaka kuja muri tentation mugabo byose nabivuze bivana n'ama valeur muba mwarihaye ubwa mbere n'ukuntu mwahisemo kubaka fiançailles yanyu murashaka kugira fiançailles y'imyaka myinshi kandi mwubahirije ama principe yose hakabaho n'abandi babwira ngo fiançailles y'imyaka mike c'est vrai irabaprotéger izo ngorane zose muga harimo risque kubakana n'umuntu mutazinanye mugaca muja kumenyanira mu rugo mugasanga ntimwarisanse kubana ntimuhuje na bukebuke nivyo navyo birabaho mugabo hariho nabubakana bamaranya amezi 2 kandi bakubaka ingo zigakomera bakamara imyaka myinshi nico gituma mvuga ngo nta principe iri fixe ihari nico gituma mpora mvuga ngo iyi topic sinkunda kuyivugako kuko nta principe ziri fixe zihari muri fiançailles nkunda kuvuga ikintu kimwe umenye mu partenaire wawe hama nimba urugendo rwanyu mona rukwiye kuba rurerure murugire rurerure nimba mona ko urugendo rwanyu rukwiye kuba rugufi murugire rugufi ariko mwaravye yuko uko bibiri bidusaba nk'abana b'Imana aha sindiko ndavuga ama couple yandi adakijijwe kubera ko nta sinigeze nkora iyo fiançailles ntakijijwe ngo menye ngo igenda gutya donc abo bambabarire sinza kuvuga kuri iyo side yabo ko bagomba kujera ama fiançailles yabo domaine nta maîtrise asindayivuga ko ariko ndiko mvuga nk'abana b'Imana bakijijwe no kuraba est-ce que turiko turagenda muri fiançailles nkuko Imana ibidusaba est-ce que ama valeur yacu nk'abana b'Imana ariko arubahirizwa muri fiançailles yacu si c'est oui nukuri jewe personnellement nta kiringo nzi ca fiançailles nziza ndaza bagize fiançailles bazinanye iminsi mike bubatse neza cane ndaza bagendanye imyaka myinshi muri fiançailles byanse ko bubaka ndaza bagendanye imyaka myinshi muri fiançailles bubatse neza ndaza bagendanye imyaka mike bubatse nabi cane rero numva umengo variable temps siyo idetermina fiançailles nziza canke urugo ruzoba gwiza ariko ndiko nibaza nti byo bavyiza uko muri babiri mwumvikanye uko mugomba kubitwara bivanye nuko muri bivanye n'igihe mumaze mumenyanye bivanye n'ivyo mushaka kwigana ko no kwiga kuri mwebwe uko biba bicanke ivyo mushaka mu planifya mu buzima bwanyu ego twagomba kubabaza hari benshi bavuga yuko ibi bijanye na fiançailles atari imico y'ikirundi mwebwe mwobivuga kwiki okay cyo kibazo kirakomeye cyane si mico y'ikirundi nta naho nasanze mu mico batakivugamo kuko jewe ndi umurundi kazi kandi navukiye mu Burundi nkura mu Burundi ndegwa n'abavyeyi b'abarundi ndinda nubaka ndi umurundi sinibaza yuko ico kintu kitari mu mavaleur y'abarundi kuko baba barakitubujije iyindi miziro barayitubwiye ko tutubakana tuvukana n'ivyo mu miryango nico bari kutubwira ko ari umuziro muga ntaco bigeze batubarire hama mu mico y'ikirundi nibaza ko navyo vyaraba mugabo nibaza ko bitari bwabe fiançailles nko tubivuga hama kandi si umuhungu yishimira umugeni canke ngo umukobwa yishimira umugeni vyaraba mugabo vyaba mu miryango imiryango niyo yashimana donc vyari plus vaste
kuko bavuga yuko imiryango ishimanye abana bategerezwa kubana neza. Hama ibintu vyo kuba ku marezo sosiyo cane ntivyari bwaze ngo tuze turakopya ivyo mu bindi bihugu, tubonaho abandi badivorsa, tubonaho umugabo akubita umugabo, umugore akubita umugabo wiwe, umugabo agakubita umugore akamuraza hanze. Ibyo ntitwari bwabibone. Mu mico y'ikirundi harimo rya jambo ngo niko zubakwa, naho bagutikura waguma mu nzu niko zubakwa. Rero numva umengo kuvuga yuko atari imico y'ikirundi sinobivalida, ariko hariho ukuntu vyakogwa kera. Harabaho umuranzi aza akaranga umugeni mu muryango kwa naka, biga bobo umuryango wose, kandi deja ntibabaho nko tubayeho twebwe ubu turava uva kwa mama wa na papa wawe, umukobwa n'umuhungu na même chose, mukaja gupanga handi hantu. Mugabo mu mico y'ikirundi umukobwa niwe yaza mu muryango w'umugabo bakabanaho bose. Rero byasaba ko bamenya umuryango umwana wabo agiyemo, umuryango avuyemo, kugira bazomenya ati mbego uyu mukobwa tuzoshobora kubana ngaho iwacu. Tandis que ubu unye umwaka urashobora guhera utabonye famille y'umugabo wawe canke y'umugore wawe. Harimo n'abagiye kuba hanze deja batari mu gihugu c'u Burundi, ugasanga imiryango bavugana kuri telefone gusa ntibabonana 10 ans 20 ans. Rero nibaza ko ico kintu cuko imiryango yo bikidushimira ubu coba kigoye bivanye naho isigeze, ariko c'est pas dire ko atari umuco w'ikirundi. Nibaza ko ari umuco w'ikirundi cane ahubwo, kuko nta na rimwe batora umugeni batabanje kumushima. Babanza kumuraba bakamwiga bakamushima hama bakana kumuzana. Rero nubu niko biri, usivye ko no munsi umukobwa n'umuhungu barishimanira hama bagashima n'imiryango barimo. Mugabo nabo nyene baza ko ashobora bafise abaranzi, kuko ntubura umuntu akubwira ati kwa bana kabameze uku abandi bagenzi bawe canke hano bo mu miryango canke umuvyeyi wawe canke nyogose ngakakubwira ati kwa bana kanaraperereje babana neza ntaco dupfana c'amaraso co tuma kiba ikizira. Biba vyiza rero nico kimwe nko ndavuga hamwe kare, ni vyiza ko imiryango ibimenya, kuko hari ibintu baba bazi wowe utazi. Basanga hari imiryango isabirana n'idasabirana kubera amalien y'amaraso. Rero nibaza ko ico c'umuco w'ikirundi, muga kuvuga ngo nta fiancé yaraba muga mu bundi buryo atari bwo buko buraba uno munsi. Ego murakoze cyane. Mbega fiancé itandukanye n'izindi nkundo duhora twumva? Abantu bari muri fiancé harimo itandukaniro rinini cyane. Abantu bari muri fiancé n'abantu bafite umugambi wo kubana, barafise ikintu kibahuje, n'abantu bariko barategura urugendo rwo kuzobana ubuzima bwabo bwose. Hama izindi nkundo nk'iyo ya copinage, jewe copinage uburyo ndayitahura nibaza ko atari bwo buryo abandi bakunda kuyivuga ko, ndabaza kukivuga kenshi. Copinage ni urukundo hagati y'abagenzi, ni ukuvuga ngo abantu bose n'abakopa ari abagenzi bawe n'abakopine. N'igifaransa premièrement, n'igifaransa gisanzwe, usivye ko babihaye image atariyo. Hari abantu baravuga ngo imbere ya fiancé habanza copinage, hama hacaza fiancé, hama hacaza mariage. Mugabo iyo phase ya copinage je ntayonze, kubera ko abakopa banje bose n'abahungu bose b'abagenzi banje, abakopine banje n'abakobwa bose b'abagenzi banje. Nukuvuga ngo n'abakopa n'abakopine, kandi dusabwa gukundana urukundo rw'Imana. Niko ijambo ry'Imana dusaba gukundana, turakundana kubera ko turi abagenzi kandi ko turi abana b'Imana. Tandis que abantu bari muri fiancé barafise urundi rukundo ruri plus ya ruriya, ni urukundo rubameta à part, rubatandukanya n'abandi. Nuko bafise umugambi wo kuzobana no kubaka umuryango nk'uko Imana yavyifuje ku bantu, kugwiza isi biciye mu rugo. Rero urumva abo bafise urundi rukundo ruri particulier, bakundana hagati yabo, batokunda abandi bantu, baba bakundana hagati yabo, bariko bararabana, biyumvira kuzobana, biyumvira bagurira isahani, biyumvira igitanda bazoryama kuko kizoba kimeze, inzu bazoba barimo ingene imeze. Abakopa bawe bose canke abakopine bawe bose nimushogira projet yo kuzobana, aho uko muzobana ibiki byose oya, ariko umuntu aba ari particulier, abatandukanye n'abandi, bamufise umugambi ubahuza cane kuruta abandi bose. Rero ku bwanje ubwo rukundo ruratandukanye n'izindi zose, ruratandukanye n'urukundo dukunda abavyeyi bacu, ruratandukanye n'urukundo dukunda abo tuvukana, ruratandukanye n'urukundo dukunda bene data, ruratandukanye n'izindi nkundo zose. Ego turabashimiye cyane. Hari benshi bavuga ngo
murashobora gukora fiançailles mwaramaze no kuba mu rugo mbega ivyo byokunda mwaramaze kubana mu rugo umugabo n'umugore mwubakanye yego mugakora fiançailles Yego. bon je sinocita fiançailles kuko fiançailles ni période iprépara mariage aho mwaramaze kugira mariage ntimusubira guprepara mariage ntimusubira no kwigana kugira muzomenyane ngo hama muzobane ahubwo ico novuga ni ikintu kiba mu rugo si fiançailles ahubwo ni ukubagarira canke kuvomerera urukundo rwanyu rusanzwe ruba ruhari ni ukuvuga ngo ni ukurondera ibirungo biryosha rwa rugo ni uguhora ku bantu bafise amashurwe canke jardin iba ari nziza amashurwe aba asa neza mugaragira igihe hazamo amahwa hazamo utwatsi tubi rero kugira ngo jardin igume isa neza bisaba kwibagarirwa ituturirwa hakaguma hasa neza asaba ko havomererwa hakaguma hatotahaye rero bijya biba mu rugo no bigereranya n'ico bakorera ku mashurwe canke kuri jardin nziza canke akagazo baza barakupa ni maintenance ya rwa rugo no kuguma turugwitwararitse kugira ngo rugume ruryoshe sinocita fiançailles kuko gusubira muri fiançailles muri mu rugo muba musubiye inyuma cane ni nkaho urugo muba mukonsidera ko rutarabaho kandi ruhari muri nta fiançailles iba mu rugo ahubwo ikintu kiba mu rugo ni maintenance y'urukundo ni kugira ngo rwa rukundo ruguma ari rushasha rwa rukundo rugume ruryoshe ntihabemo kwirekura kubireka kuko urukundo rurabagarirwa iyo habayeho kutarubagarira rero ruragera igihe rugasa nabi rugatituka ntibe bikiryoshe nico novuga ko mu rugo kiba gikwiriye kuhaguma nuko baguma bahoza urwo rukundo bashiramo utundi tuntu dushasha utu innovation bibukanya aho urukundo rwabo rwahereye urugendo bari bafise kugira ngo ntitwibagirwe ariko ubundi bwo ntibari fiançailles yego murakoze cyane mu guheraheza twagomba tubasabe mutange impanuro ko bari muri fiançailles abatarayijamo nabo bishobora kuba biyumvira yuko bayirimo kandi batarayigeramo urakoze cyane numva nohera kuri iri jambo abantu bazobona kino kiganiro canke bahora baronka ibindi biganiro bijanye na choix du conjoint gestion des fiançailles nukuri muri abanyamahirwe kubera ko twebwe mu gihe cacu nta byari bihari cane ku buryo ushobora kuronka inyigisho zishobora kugufasha guhitamo neza canke kujera neza fiançailles yawe du coup mu ma période yacu ama erreur yabaye ni menshi abantu benshi bagiye barakora ama erreur mu buryo bwo kubaka ingo zabo canke mu buryo bakoresheje ama fiançailles yabo rero numvume ngo nubabwira ngo ayari amahirwe wowe utarashika muri fiançailles vyo bavyiza ibi bikurikije jewe hari ibintu namenye naramaze kugira mariage ntari bwamenye muri fiançailles ariko ukaca ubimenya après ukacumva ati burya nahisemo neza canke burya navyitwayemo neza canke gute rero biba vyiza iyo ubimenye kare ukamenya uburyo uvyitwaramo rero numvume ngo impanuro nobaha fata umwanya wo kwiyumvira surtout fata umwanya wo kwimenya nasanze abagore benshi n'abagabo benshi tugeze mu ngo turi perda turatakara surtout abana bamaze kuvuka usanga uhora wiyumvira abagabo surtout ahora yiyumvira ikintu kinezereza umudamu wiwe ahora yiyumvira ikintu kinezereza abana biwe usanga we atakibaho hama ntushobora gutanga ivyo udafise iyo utakibaho ntushobora kuronka ubuzima nk'abandi rero bisaba ko wiyibuka witaho wewe relation yawe n'Imana wewe relation yawe nawe wewe relation yawe n'abagenzi bawe n'umuryango wawe no mwubakanye komse ukaguma bigumye bimeze neza ufise relation nziza hagati yawe nawe wenyene bituma urugo rwawe ruba neza uraronka icubaha rero abantu bataraja muri fiançailles n'umwanya mwiza wo kuvyiyumvira kubanza wiyumvire urinde wewe kwanza hama umaze kumenya uri we mbega uri ari censé kujana n'umuntu ameze gute ari censé kwanvisaja kuzobana n'umuntu ameze gute hama umaze kumenya uwo mukwiye kubakana mbega fiançailles yanyu izo bimeze gute izogengwa nande ninde rufatiro rwa fiançailles yanyu igihe cyose uzobona ko ari wowe le centre ya fiançailles ibintu byose bizoba bitourne autour yawe ariko igihe uzobona ko Kristo ari we rufatiro canke ari we
point de repère mugomba kurabirako igihe cose muzokora ikintu murabuti mbega Imana irakinezera ico two turakora mbega biri mu mugambi w'Imana ivyo two turakora hama ico gihe bizogufasha guhitamo uwo mukwiye kubandanya muri urwo rugendo hama umenye uti mbega jewe ndamunezererewe aranezerewe imiryango yacu yatunezererewe Imana iratunezererewe dufise imigambi imeze gute turiko tujahe banza umenye uriwe hama umenye ivyumviro ufise ku rugo imbere yo kurondera mu bijanamo numva rero mpano nobaha abatarabijamo ababirimo nabo nashaka kubibutsa yuko ntibiri eternel fiançailles ntiri eternel irashobora kuba brise mu gihe musanze mudahuje ku kintu cotuma mudashobora kubana canke mu gihe mumenye ko atari umugambi w'Imana hari umuntu yakunda kuvuga ngo vaut mieux briser 1000 fiançailles que de briser un mariage rero nibaza yuko vyoba vyiza usanze uwo muntu mutari compatible usanze bidakunda ko mubana ntushindiriye kubera ko imyaka mumaranye canke abantu babizi hakugira urugo rubi wosenyura fiançailles abo n'ababirimo uno munsi numva nubwira hama ikindi nimba utari bwashira Imana imbere nimba mutari bwafata umwanya wo gusenga ni vyiza ko mufata umwanya wo gusenga mukabaza Imana ko ari umugambi wayo canke nuko muravyitwara muko bikwiriye Imana niyo protection yacu twese nidushoboza abamaze kuyivamo fiançailles nabo numva no bashira mu makategori abiri abayivuyemo batubatse urugo bakiriko bararondera kandi n'abayivuyemo barinje mu ngo zabo kubera ko fiançailles yaheze bakaja muri phase ya mariage mpere kuri abo fiançailles zabaye brise icambere numva nohera kuri mpore kubera ko urukundo ni ikintu gikomeye cyane kiko gikorera mu mutima hama iyo gipfuye gisiga ibikomere iyo umuntu mwagendanye mufise imigambi yo kubana harabo biba brise mu ntango harabo biba brise vyari bigeze kure harabo biba brise n'ama invitation ya mariage yarasohotse rero ivyo bintu birasiga amasekele birasiga ingaruka harimo abantu bakomereka inyuma yo kubriza amafiançailles yabo nico gituma numvise nohera kuri mpore Imana ikuvura ivyo bikomere Imana igukize hama igushoboze kuzohura n'uwo yagenye ku buzima bwawe igukomereza umutima peu importe ivyakubabaje hari umuntu yakunda kuvuga ngo ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ikitara kwishe muri iyo fiançailles gishobora kuzokugira ukomeye rero numva umengo no gutera intege ntucike intege Imana yarakuremeye uwawe igihe gikwiriye gishitse muzohura ariko birasaba ko atagusangana ibikomere vyo mu mutima kuko ufise ibikomere biragoye ko wakira uwundi muntu Imana ikuzaniye ibikomere birakubuza biguma bikwereka yuko umuntu aje kukubriza kandi uwo muntu aje kukubesha kandi uwo muntu aje kugutoneka aho wakomeretse ariko si bose bazana no kugutoneka banza wemere ko Kristo akuvura wemere ko Kristo agukiza hama aguhuze n'uwo yakugeneye aza kuguhanagura amarira rero haracari ivyizigiro ntucike intege hama mvugishe abavuye muri fiançailles bubaka ingo zabo félicitations d'abord kuba mwaragendanye igihe mwaragendanye cose bikagera igihe musanga mukwiriye kubana biraryoshe cane hama uno musi mukaba mufise ingo zanyu Imana ishimwe cane ko yabanye namwe muri fiançailles surtout numva gufelicita abantu bashoboye kuzivamo avec la pureté muri kwa kwezwa ijambo ry'Imana ridusaba nukuri muri intwari Imana ibaha umugisha cane kwa mwarakurikije ijambo ry'Imana rivuga hama numva kubabwira ijambo rimwe ni kenshi turibaza ko twamaze kugera mu ngo ibintu vyarangiye tukaca twineglige ibintu vyose ariko urukundo nko meje kubivuga rurabagarirwa numva no bankoraje kubandanya mugarukana vya bihe vy'umunezero ndababwira nibwira tugarukana ibihe vy'umunezero mu ngo zacu dusubire hari urugo rutudepasa tugashaka kugira ngo dushobore kumaintainer urugo tugashamo twasubuzi bwinshi amasharge menshi y'urugo tellement ko tutaba tukironka wa mwanya wo kwicarana hagati yacu dukundana canke gusubira kwiraba twebwe dusubire tugarukane bijya bihe vy'umunezero hagati yacu l'histoire a commencé inkuru yacu yatangwe turi abantu babiri ntitwibagire gutakara ngo dusange twaratakaye turi abo bantu babiri dusange tusige turi mu bantu benshi ariko twebwe nk'abantu babiri nk'urufatiro twebwe babiri na mpwemu yera twaratakaranye
benshi hari igihe twubaka ingo y'amasengesho tukayahebera muri fiyansaye ntituyabandanye mu rugo, hari n'igihe twubaka ingo ntidusubire kwibukana hagati yacu, ntidusubire gufata wa mwanya wo koga wo kwiyitaho, ariko nashaka basaba ko no mu ngo tubandanye tubagarira urugo mwe murera dushoboze ko ingo zacu ziba nziza. Muri kino gihe hari ibintu byinshi biko birabriza ingo, hari ibintu byinshi biriko birababaza imitima y'abubakanye kandi bari bakundanye. Numva nosaba Imana kwirestaurer ingo, Imana iduha inkomezi zo kwandanya dukundana, Imana iduha inkomezi zo kubabarirana, Imana iduha inkomezi zo kwihanganirana, Imana iduha inkomezi zo kubandanya turondera ko ingo zacu zihimbara Imana, surtout ko twebwe duhimbara Imana kuruta ibindi bintu byose. Mbwire n'abagize ama mariage barabanye muri fiançailles ariko la pureté ikagorana, hari igihe tuvyirengagiza mugabo principe y'Imana ntihinduka. Principe y'Imana ntihinduka naho habiki. Turashobora kuba tubanye neza, turashobora kuba ibintu byose bimeze neza, ariko twemere ko muri base yacu hari ikintu tutakoze uko Imana igishaka. Wowe wafashe initiative yo kuvyibuka ugasaba Imana imbabazi yuko fiançailles zawe utazitwaye uko Imana ibishaka, Imana iguha umugisha. Ni Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, ni Imana itubabarira buri munsi, igihe cyose tuhokonesheje ko turi en tort Imana iratubabarira. Rero nizere ko ababikoze Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ingo zanyu. Abatarabikoze numva no exhorta, ni byiza ko dusaba imbabazi Imana kuko hari ibintu bishobora kuba mu ngo zacu bizanywe n'ikintu tutubahirije ca principe y'Imana. Rero mvume ngo twosaba Imana imbabazi ikadushobotse ikatubabarira aho tutashoboye kubahiriza pureté mu mafiançailles yacu, kugira ngo bitazogira ibindi bintu bishobora kuzana mu ngo zacu bigira impact mbi mu miryango yacu. Kwezwa ntivyoroshe ariko birashoboka. Turondere guhora twezwa, Imana idushoboze. Murakoze. Turabashimiye cyane ku mpanuro muhaye amakupa atandukanye ndetse n'abari muri fiançailles. Turabashimiye ku kiganiro cyiza mwatugiriye n'impanuro mwaduhaye. Turashimiye n'abakunzi ba Burundi Gospel TV ko mwabashije gukurikira izi mpanuro n'izi nyigisho ku bijanye na fiançailles. Naho ubutaha, shalom shalom.